tugomba dusome ijambo ry'Imana. Ufate Bibiliya udusomere. Teme ni nyene, ijambo ni nyene, hari cyari amahigo ya kabiri. Ntago nja kure y'inyene. Somere Samweli wa mbere igice cyaho cindwi were ku murongo wa gatatu. Twubaha ijambo ry'Imana, duhaguruke. Izina rya Yesu, amen. Samweli wa mbere ibicindwi ku murongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatatu. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Abisirayeli bihanye Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Umurongo wa kabiri, kuva ku munsi iyo sandugu yashikiye Ikiriyati Yearimu hashira igihe kirekire nk'imyaka 20, ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Gatatu, maze Samweli abarira ab'inzu y'Abisirayeli bose. Basubiremo ku murongo wa kabiri gatoya. Umurongo wa kabiri, kuva ku munsi iyo sandugu yashikiye Ikiriyati Yearimu hashira igihe kirekire nk'imyaka 20. Ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Maze Samweli abarira ab'inzu y'Abisirayeli bose ati, nimwaba mugarutse ku Uhoraho n'imitima yanyu yose, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga na Ashitaroti biri muri mwebwe. Muherereze imitima yanyu ku Uhoraho, abari we musaba wenyene, nawe azobarokora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Amen. Umwami Yesu adufashe cyane. Murashobora kuvyagira. Abisirayeli bihanye Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Kuva ku munsi iyo sandugu yashikiye Ikiriyati Yearimu hashira igihe kirekire nk'imyaka 20, ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Ab'inzu ya Isirayeli iyo sandugu imaze kugera Ikiriyati, ab'inzu ya Isirayeli barondera Uhoraho batuntuye. Imana uyu munsi yavuganye nanje ku bantu barondera Imana batuntuye. Hari abantu bafise gutuntura mu mitima yabo. Uyu munsi Imana iraza kwibuka abantu barondera Imana batuntuye. Hari abantu barageragezwa na Satani, mugabo babandanya kuja gusenga, basenga Imana, barondera Imana, bakabumva amajambo mabi abaca intege, ariko bakabandanya kurondera Imana. Bakaba baraye ubusa, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Bakaba bariwe ubusa, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Bakaba baratawe n'imiryango, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Bakaba baratawe n'inshuti, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Bakaba batuzwe n'abagabo, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Uruvyaro rwabo rukaba rubagoye, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Ingo zabo bubakanye nabo bakaba babagoye, ariko bakabandanya kurondera Uhoraho. Birabwa ngo abandondera udahumeka bazombona. Uyu munsi hari abantu Imana iza kwiyereka bamazige bayirondera batunga. Haleluya, haleluya, haleluya. Batunujwe n'abagenzi, ariko ntibacika intege, babandanya kurondera Uhoraho. Bari baratunujwe ibintu byabo, ariko batumira mu masengesho y'ibitangaza baraza. Uyu munsi Imana ikwiyereke muri aya masengesho y'ibitangaza mu izina rya Yesu. Hari imitima ituntura kugeza ku rugezo abagusa yabuze umuntu abwira ikintu, aronse umuntu abwira ikintu aca asuka amarira menshi cyane, yaratuntuye mu mutima. Abandi bagatuntura bagatwenga ku maso badatwenza, mugabo ku mutima hari kwigisebe kinini ya cyane.
bageze mu badamu bagenzi babo bagatwenga, ariko mu rugo nta munezero na gatoya. Abandi bageze mu bagabo bagenzi babo bakanezerwa, bakagerageza kwisanisha n'abagabo bagenzi babo, ariko mu rugo iwabo nta munezero na mutoya uriyo. Imitima yabo iratuntuye. Mugabo abo bantu baguma baza kurondera Imana, kandi abo bantu Imana igomba kubiyereka, abo bantu Imana igomba kubakora. Hariyo abantu batunujwe n'ibijyamo, akava muhira bamubwiye nti iyo Mana usenga ni Imana nyabaki? Iyo Mana usenga ni Imana ikora gute? Iyo Mana uja kurondera Imana yanyu tutarabona ikintu gikorera, kutararongorwa kandi kumuga ngo ugiye gusenga, ko kutaragura iki, kandi ababikubwira nabo ntibaba bararongorwa, kandi ababikubwira nabo ntibaba baragura imodoka, ariko bakaguma bagutumpuza kugira ngo uhebe gusenga, bakubwira ngo iyo Mana umuja kurondera ko nta kintu na kimwe iragukorera. Umutima hatuntuye. Uyu munsi Imana iragira icyo ikoze kuzibaga imitima abantu batuntuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Abisirayeli bakomeza kurondera Imana batuntuye. Ndateye intege umuntu wese atuntujwe n'ibihe ngaha. Uvuye ngaho bawumva akayaga ka Mpwemu Yera unezerewe, ariko wiyumvira inzu uza kwinjiramo utahamwo, ukavuga ngo ngiye mu muriro, ukavuga ati iyo nari mfise ahandi ndara notuma ndara ahandi. Ukavuga Mana kubera iki wemeye ko mvukira muri uyu muryango? Kubera iki wemeye ko ndonka umugabo ameze nk'uko? Kubera iki wemeye ko ndonka abavukanyi bameze nk'uko? Kubera iki wemeye ko ndonka akazi kameze nk'uko? Kubera iki wemeye ko ndonka abantu bameze nk'uko? Kubera iki wemeye ko mvukira muri uyu muryango? Mana kubera iki utampagaritse ngo sindongogwe n'uyu mugabo? Kubera iki wampaye uyu mugore? Imitima yawo uratuntuye, imitima yabo iratuntuye. Bagenda mu kazi ariko batuntuye, bafata bisi ariko batuntuye, bazunguruka mu gisagara ariko batuntuye, basangira na bagenzi babo mu maresitora ariko batuntuye. Imitima yabo iratuntuye. Imana iragomba kwiyereka imitima y'abantu batuntuye uyu munsi. Haleluya, haleluya. Bagiye kuryama ku gitanda, hari igihe asanga amarira yamutanze ku matama kubera ibyiyumviro byinshi. Hari igihe asanga amarira yamutanze mu bantu, agasanga aramanutse akihanagura buke buke kugira ngo abantu ku mutima utuntuye. Imana nidufashe cyane rwose. Imana nidutabara. Imana ifashe imitima y'abantu batuntuye. Imana ifashe imitima y'abantu batuntuye. Nagira ndakuremeshe ndakubwire ngo naho umutima wawe utuntuye, Imana yambwiye ko uyu munsi iza gukiza imitima y'abantu batuntuye. Haleluya, haleluya. Hari n'abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana batuntuye mu mutima, ugasengera uwundi uvuga ni Imana uyu muntu murihira inzu, mugabo nawe iwawe itarariho, kandi Imana ikamwibuka, wowe wasengeye Imana ikamuhezagira, mugabo inzu yiwawe nawe itarariho. Umutima ugatundura ukavuga ni Imana ariko ndakomeza gusenga, ntabwo nsiba, ndabandanya gusenga. Imana iribuka abantu badasiba gusenga, badahagarika igikorwa cy'Imana kubera imitima yabo ituntuye. Bibiliya iravuga ngo kwibiye birushiriza kuba bibi, murushirize kugira gute? Biratubwiye ngo Abisirayeli bakomeza kwegera Imana, imitima yabo ituntuye, ariko babandanya kwegera iki? Uhoraho. Bwira mwese ati nawe umutima wawe ubutuntuye, ntuhagarike kwegera Uhoraho, ntureke kwegera Uhoraho, ntureke kwegera Uhoraho. Naho ibyiyumviro vyoba ari byinshi, naho amaganya yoba ari benshi mu mutima, ntuhagarike kwegera Uhoraho. Hari igihe umuntu yiyumvira, akiyumvira ukuntu azova mu kibazo, akiyumvira ukuntu yafashwe n'ingwa, akiyumvira none byongeye kuba ikimuga tayari karaba, none jewe nzoba uwande, nzobaho nta kazi mfise, none nzoba uwande ku bintu biriko biragenda uku nuko. Akabaza ibibazo byinshi Imana ntishobore kumwishura, akaguma atuntuye umutima, akavuga ati Imana naho bimeze uko, naho biri uko, naho
mbona ibigendo rugoye, naho mbona amajwi ari menshi, naho ibiriko birambuza kubandanya urugendo ari byinshi, naho abantu baguma banca intege, naho ntunuye mu mutima, ntago mpagarika urugendo, ndabandanya kukurondera, ntago mvana nawe. Haleluya. Umunsi Imana yangendanije irambwira ngo ndagomba gukiza imitima y'abantu batuntu. Hari umuntu afise ikintu kimuteye intuntu mu mutima, intuntu n'agahinda mu mutima akumva umenga hari ikintu kiyahagaze, kandi Imana aramucira inzira runaka. Numvise intahe kuwa Mungu, numvise intahe kuwa gatandatu, nanje shikiriza, nanje ngerako, nanje nyibuka. Umutima wawe uratuntuye cyane, Imana iragukura mu ibohero uyu munsi rituma uterwa intonto iryo ryose mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Abonye abakobwa bakuriye hamwe bariko barambikwa impeta, agaca atuntura mu mutima kavuga ni Imana, jewe igihe canje nigihari. Umuryango uri kuramubwira ni twakurambiwe, dusohokere mu nzu, genda urondera iyuja, genda urondera ahuba. Umutima ukaca utuntura cyane, akuzura intuntu mu mutima. Hariho n'abandi batabasohora mugabo babereka ko batakibashaka, bakabereka ko abo bantu bahatevye batanguye kurambirana. Imana igukize intuntu, igukure mu gahinda, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Imana igucizira, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Imana ikuremera umuryango musha, iguha amahirwe ya kabiri, woye kurambirana mu izina rya Yesu. Nturambire bamuvukana, nturambire mama wawe, nturambire abakozi mukorana, nturambire aho ukorera. Imana igucira inzira, woye kurambirana. Haleluya. Bagatangura kukwereka ko bakurambiwe, wivyo wawe no kujya gusa, no kuzuya nta contribution utanga, nta kintu ufasha. None wowe ibintu byawe biri he? Hari abagira isoni kubera ko uri umuryango, uri famiye, bagatinya kukubwira ko babarambiye, bagatinya no kukubwira amajambo ashobora kugukomeretsa, kumbura utazotanga rendezvous muri famiye, plutôt utazotanga urutonde muri famiye, ngo naho mbakwa runaka ariko bandambiwe. Bakaguma bakugwanya, bakakubuza gusenga. Utashe mwijoro, utashe utevye ni kibazo, wiriwe muhira ni kibazo. Wiriwe muhira bavuga ngo uyu nawe yirirwa yicaye araba televiziyo, atuza amaguru ari mu gitanda nta kindi. Usohotse gutembera vuga ngo uyu nawe n'amaguru gusa guma yerera, nta kindi akora, nta kintu amaze ni ukuyerera. Nabaho yasohokeye n'ubu ntaragaruka. Ugize ngo usohoke ni ingorane, wiriwe mu nzu ni kibazo. Bakurambiwe, ufise intono n'agahinda kenshi mu mutima. Imana ishireho impamvu intono n'agahinda bihere mu mutima wawe izina rya Yesu. Iyo wisengeye ukegera Imana ni kibazo, ngo wowe Imana yawe nawe wirirwa mu rusengero, wirirwa mu rusengero. Waboye umugabo wo muri rusengero, wabaye umugore wo mu rusengero, wabaye umukobwa w'urusengero, wabaye umusore w'urusengero. Ibintu byawe ni mu rusengero gusa, bakakurambirwa. Udasenze naho bakavuga ngo wewe tumurabuje gusenga, turabe ko ibintu byawe base ko Imana yovyumva. Barakurambiwe, mu mutima hari intono n'agahinda. Imana yo mw'ijuru igukize intono n'agahinda, ishire amahinda ya kabiri, ugutunura mu mutima bikurweho mu izina rya Yesu. Abo wize bakaguhemukira, ugasanga ibyizigiro byawe byose wabihereje ku muntu. Wizeye umuntu ukavuga ati aba bantu naho abandi bose bondekura, uyu wewe ndamwizigiye, uyu wewe ndamwizeye. Oya, ntukizere umuntu, izere Imana ishobora gukoresha umuntu. Kubera umuntu nawe niyagera igihe ashobora kugera igihe akananirwa, kandi atananiwe kubera kwanse, ariko akananirwa kubera yuko ibihe byabaye bibi. Swate yagwaye, swate nawe yabuze, swate ibintu byamugoye, atari uko yakwanse. N'uwizera abantu, ariko ijambo ryatubwiye ngo Abisirayeli babandanya kwegera Imana baturiye
mu mitima ariko bandanya kwegera Imana. Imana iguhereze kuyegera naho ibihe bitoba ari byiza, iguhereze kuba muyegera mu izina rya Yesu. Kandi niwabandanya kuyegera Imana izoshira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe ugeramo ukavuga ntoya uyu munsi sinjya simfungura kubera isoni zakwishe muri iyo nzu n'ukurya no gukonsoma gusa. Ukavuga ntoya muri iyi ndwi ntabwo nzofungura, numva ntashaka gufungura cyane, nari mu masengesho cyangwa bagafungura bagiye ahandi. Isoni zakwisha, uyitabiriye inama yo mu muryango ukumva nta jambo uvuga kubera ko nta contribution nimwe wigeze utanga. Ufise isoni zo gutanga ijambo no guterera iciyumviro kubera ko nta kintu na kimwe wigeze ufasha. Imana igutabare. Hari amahirwe ya kabiri ku bantu bafite imitima ituntuye. Imana igiye kurema ibitangaza. Imana igiye kurema ibitangaza. Hari imitima ifite intono n'agahinda ngaha yaheze yaboze mu mitima. Hari abantu binjira mu rusengero ariko mu mitima ari bikomere, ari bisebe. Hari abantu basenga ariko sinunu n'agahinda mu mutima. Uvuga ni God, when my time will come. Igihe canje cyo kwibuka kizoza ryari, igihe canje cyo gutabagwa kizoza ryari, igihe canje cyo guhindurirwa amazina kizoza ryari. N'iryari nanje nzokwitwa umuntu, n'iryari nanje nzogira valeur. Imana igomba kuguhereza valeur guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana iza gucira inzira, ibambika ishusho mu izina. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abagabo bafite imitima ituntuye ariko bagira umutima amenyo bakihagarara ko nk'abagabo. Umugabo uwo bajana nk'ahantu mu ishyamba bakiherera bokoma induru bakavuga niyo napfuye Mana ntaba. Ariko mu bantu bagafite umutima amenyo akihagarara ko umwana akamubwira ni papa ndashaka iki, ariko mu mutima umugabo akavuga ni nta gico kintu ushaka mwana wanje ndagukunda ariko ndagukorera. Ariko nta kuntu ubona byogenda, ukabona ko madamu akeneye ibintu byiza kandi nawe ukaba ukunda ibintu byiza, ukaba warifuza kumufasha ibintu byiza. Ukabona ko umugore wawe ariko arakora cyane akaruha kandi hari ibintu bimwe namwe wategeza kuri kuramufasha nk'umugabo, ariko wowe imiryango yawe ukaba yugaye. Icyo ukoze ko kidakunda, icyo ukoze ko kitemera, ufise inyatsi mutima bigatuma utuntura. Uyu munsi Imana irakura inono n'agahinda, irugurura umuryango mu izina rya Yesu. Yes, Imana idufashe cyane. Bariya abana bose mubona mu ibarabara ntabwo bagenda mu mabarabara kubera ko abana babo ababyeyi baba bashaka ko bajya mu mabarabara. Baba bifuza ko abana nabo bo kwambara neza, abana babo nabo bosa neza, abana babo nabo bo kwiga ku mashuri meza, bakaronka education nziza, bakaronka ubumenyi bwiza. Ariko intuntu n'agahinda bikaba byarabishe umutima, barabyipfuza ariko ntibabironka. Ndakwinginze uyu munsi, naho Satani yo bari karagutera amaje yo kunanirwa, ntucike intege. Bandanya kwegera Imana, bandanya kwegera Imana. Imana ikizi intuntu zo mu mutima uyu munsi iragukora kwigitangaza mu izina rya Yesu. Niko ndumva hari abagabo Imana iza gukura intuntu zabo mu mutima uyu munsi. Bafise intuntu zo kutaronka akazi, nta kintu na kimwe bafise gishobora kubafasha mu buzima bwabo. Imana irabakura ko iyo ntuntu yugurura imiryango ibiganza byawe, nawe utangure gukora uronke izina rya Yesu Kristo. Ntuntu yo kwirirwa ku kibanza udandaza ntagire na cumutahana, abandi bakadandaza we bikanga, ugatuntura mu mutima. Umugabo ukavuga ni reka ntugare ku kibanza je kwegera Imana, reka ntugare ku kagoroba je kwegera Imana. Naho uyu munsi abakiriya batabonetse, ndizera ko hari icyo Imana ishobora gukora ku munsi w'ejo, ndizera ko hari icyo Imana ishobora gukora ku munsi w'ejo. Naho uyu munsi amahirwe yatabonetse, ariko nizera ko Imana yacu ari Imana y'amahirwe ya kabiri. Imana ikuremera amahirwe ya kabiri. Hallelujah.
haleluya. Isengesho uzogenda ugana Imana, ndagusabye naho aya mahirwe atakonze, ndemera ayandi mahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, haleluya. Ijambo ry'ubutumwa mu Bisirayeli bihanye Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Hambavu yo kwegera Imana bafise impuno mu mutima, barihanye baratura mu mutima, baravuga Imana, turiko turakwegera ariko tugirire gute? Tugirire imbabazi. Imana yeza abantu bari muri kino kibanza, Imana yeza imitima y'abantu. Icyaha kiragutandukanya n'Imana, icyaha kirakujana kure y'ubwiza bw'Imana, icyaha kirugara ubwiza bw'Imana completely. Imana nidufashe cyane gose. Iyo umuntu yakoze icyaha azasenga ku misengesho yiwe ntiriko rirengana ngaha, ariko of course ku muntu yamaze kumenya yuko hari ijwi rimugera mu mutima. Iyo umuntu ataragira ijwi rimugera mu mutima, nakora icyaha ntamenya ko yakoze icyaha, nakora ikintu ntamenya ko yagikoze. Imana nidutabare cyane gose. Ndagusabiye ubuntu bw'Imana bukubeko na mpwemu yera, n'ijwi rikugera mu mutima. Ntukiva yange mu vyaha ngo wame mu vyaha ntiwigere umenya ko wanakoze n'icyaha. Imana idufashe cyane gose, haleluya. Ejo narabwiye abo twari kumwe, ndabwira ni icyaha cy'ubusambanyi. Umuntu aba agwaye umusonga mwinshi, mugabo agasambana, akagenda agasambana kandi umusonga mwinshi. Urumva imbaraga z'icyaha. Ibaze kuba ufise umusonga wo mu rubavu, mugabo ukavuga naho ndawufise abikora tu. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Umuntu akaba azi yuko afise ibintu byinshi byo gusengera, kandi ibyo bintu akaba azi yuko niyo aba atari umugororotsi Imana idashobora kumugirira neza. Akabishyira ku ruhande, agategura icyaha, akagipanga, akagitegura, akagishyira mu ngiro. Abisirayeli babanje kwihana kugira ngo Imana ibagirire gute? Agirire neza. Hari ibyaha bimwe na bimwe vyugara ubwiza bw'Imana ku muntu. Hari ibyaha bituma Imana iraba hirya. Ijambo rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni igiseseme imbere y'Imana. Urabizi yuko kwa Mungu uri ku rusengero, Mana girira neza umwana wanje, Mana nyibuka nanje, mpezagira, Mana nkiziye ingwara, Mana ntara. Mugabo uzi kari kwa Mungu, ariko kwa gatandatu ufise gahunda yo kugenda gukora icyaha. Hariyo n'abandi baba bari mu rusengero ariko bariko barandikirana n'umuntu baza gukora icyaha basohotse mu rusengero, ariko aragipanga. Umuvumo mubi, umuvumo, it's a curse. Imana idufashe cyane gose. Imana tubabari tuguhize ku imbabazi, haleluya. Urazi ko ibintu bikuboshe, urazi ko abadayimoni bakuboshe, mugabo urabesha uko ushatse. Wiyumviriye kwiba uca wiba, wiyumviriye gusambana uca uhamagara uwo musambana, wiyumviriye kwisambanya uca wisambanya, wiyumviriye gukora icyaha icyo cyose uca ugikora. Urazi ko ufite amaresponsabilite menshi, urazi ko ufite ibyo gusengera byinshi, mugabo ntutinye icyaha. Umutima udatinya icyaha uba kure y'ubwiza bw'Imana. Hari urugero utazopfa uduze ko nawe uzosenga amava agakoboka, nawe uzotanga amafaranga menshi, nawe uzotanga ibimazi byinshi, umutima w'icyaha hari ahantu utazopfa ugeze. Ukumva umuntu ngo nshaka ngo nsengere umuryango wanjye, urarusha. Ushaka guhagarara nk'umuntu ahagararira umuryango mu isi imwe ngo awusengere, mugabo udatinya icyaha, abadayimoni bazokwica bakumare. Demons will finish you. Uri umukozi w'Imana ho cyangwa uri umusenzi cyangwa se uri umuntu ukora igikorwa cy'Imana, you see demons. Iyo turiko turirukana imhemu mbi ngaha, ukaza ngo uje gufata uje gufata, uwo musamba
hey nk'umusambanyi udatinya icyaha bazokwica, bazoza basohoka muri uyo baja muri wewe. Abisirayeli bihanye, Imana igarukana ubuntu bwayo. Imana ishire ikirere cyo kwihana no gutinya icyaha muri kino kibanza. Imana idufashe cyane gose, Imana nidutabara, Imana nidufashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibaho umutima wo gutinya icyaha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umutima wo gutinya icyaha mu izina rya Yesu. Abantu benshi barumye barakakara, basigara mu kirere cumaganye. Kubera iki? Baregera Imana, bahejeje bakaja no kwegera icyaha. Ni kuvuga abo bantu ntibakonje ntibabire, mpwemu w'Imana cabata bagasigara ku izina ngo ndi umukristo. Uzokwinjira mu rusengero wumve nta bwiza bw'Imana buhari, nta bitangaza bibayo, nta kubohoka kubayo, nta onction ya mpwemu yera ibayo, nta bwiza bw'Imana bumanuka, nta biboribori by'ijuru bibayo. Kubera ko abo bantu bahagaze ku Mana, bahagaze no kwa Satani. Mpwemu w'Imana yarabaciriye kera, ntibakonje ntibabize, nta bwiza bw'Imana buba muri bo. They are walking dead, n'abapfu bagenda. Nawe ngo ubonye umukozi w'Imana ngo nuko wumvise azi gusigura ijambo ry'Imana ukaca wifatanya nawe, nta bwiza bw'Imana na bukeya bumurimo. Amajambo yiwe ntabohora, ntaruhura, kubera ko mpwemu w'Imana yavanye nawe kera, asigaye ku majambo yafashe mu mutwe yo muri Bibiliya. Kandi nawe uragiye kurambitse ku kiganza, uzohura n'ibibazo n'ingorane ziteye ubwoba. Imana idufashe cyane gose, Imana idutabara. Igihe cyose usoba mu kibanza ukabona aho hantu nta mpinduka, mu buryo bw'imwemu nta mpinduka, ntutera intambwe mu mpwemu, ntutahura iby'agakiza, ahubwo ubandanya usubira inyuma, n'umuriro wari ufise wa mpwemu yera wa kera uri kurahera, ugenda uhera. Aho hantu uzoshaka usohoke, wiruke uhunge, uzobura ahantu hari urupfu. Abadayimoni azoba bariko baragutwara bukebuke. Imana idufashe cyane. Igihe cyose uzokwifatanya n'umuntu, munyumvirize, mumbabarire, munyumvirize kino, ari umugenzi, ari inshuti, ari uwo ari we wese, uwo muntu wifatanyije nawe agatangura kukubuza gusenga, wahora usenga ukumva rikakumaramo inkomezi zo gusenga, wahora ufise amajambo y'ubugingo ukumva rikaguteramo amajambo y'ibishegu, wahora uri connected n'ubwiza bw'Imana ukumva rikagutandukanya na connection y'ubwiza bw'Imana, wahora uvuga mu ntemo, wahora uvuga mu ndimi, wahora wegera igicaniro ukumva ubwiza bw'Imana rikarabumara muri wewe. Hunga, iruke uhunge nk'uko Yosefu yahunze, uri kugendana n'urupfu rwo mu buryo bw'imwema zokwica. Wifatanya ngo n'umugenzi ngo sinomuheba ngo sinogira iki, azokwica upfe, usigare wicuza. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri iyi minsi y'ibitangaza ndagomba ko Imana ikora ibitangaza byo kubohora abantu ku byaha mu izina rya Yesu. Ufise umugabo ntutinya gusambana n'umugabo w'abandi, ufise umugore ntutinya gusambana n'uwundi mugore w'abandi. Imana idufashe cyane. Uri umukristo ntutinya gukora icyaha cy'ubusambanyi, then you are called the Christian. May God have mercy. Imana igira imbabazi. Wotuma uba utigeze kumenya agakiza icyarico, hako witwa umukristo ugakora ibyaha mu bukristo. Abamenye byinshi bazobazwa byinshi. Ngaha muri repentance turababwira ukuri, tukababwira icyaha. Ibitangaza Imana irabikora, ingwara zirakira, abantu barisuga, abantu baraduga mu mpemu, ingabire zirahari, icyaha turakivuga,
amajambo nk'aya. Uyu munsi gupfa ntibisaba imyaka myinshi. Nejo mushobora kuvyuka ugasanga umuntu banditse ko RIP, rest in peace. Iwe shishengero kukijijwe naryo rikubesha kugiye mu ijuru. Ku munsi wawe wo gupfa kumva baraza bakavuga ngo yo yari umuririmbyi, yaririmba neza, yari umusenzi, ntiyasiba gusenga, yo yari umuvuga butumwa mwiza, yo yari mu bwiza bw'Imana. Kumbe bagumubabesha kuhagaze ku gicaniro usohotse mu bwiza wacuraba ukagenda ukarondera aho winyegeza. Usohotse mu kanyosha wacuraba ukatira. Usohotse mu ngagara wacuraba ukatira. Urabesha ishengero kukijijwe. Usohotse mu buyenzi wacuraba ukatira. Kabesha ishengero kukijijwe. Famiye ngo narahiriwe naronse umwana nkijijwe. Umuryango iwacu duse abana bakijijwe, abana bazima, ukababesha bakavuga ngo tufise umukristo. Ku munsi wo gupfa baje kumva yaba ariko baremba ngo aheza ni mu ijuru, nandi ataho muzopfa musubiye guhurira wagiye muri Gehinomu. Bakakubesha ngo wagiye kubonana n'Imana. Nta hamwe bigeze guhurira n'ijuru. Imana ikugwize kw'imbabazi. Imana ikugwize kw'imbabazi. Imana ikugwize kw'imbabazi. Hari abantu benshi bakoze ibyaha byugara ikirere cy'ubwiza bw'Imana mu buzima bwabo. Imana idutabare cyane. Imana idufashe. Imana idufashe. Iyo utanze uratanga cyane. Gutanga ni byiza kandi uri kurubaka mu ijuru. Mugabo ni watanga cyane, ntutegure iherezo ryawe. Uzosanga ibyo watanze bibaye impfabusa. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya, 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 haleluya. Ube mu buzima bwo gutinya. Samweli abahamagara Abisirayeli arababwira ngo nimwihane, mwihane, mwegere Imana, muze imbere y'Imana mwihane. Uzikina Abisirayeli bari bumvise amakuru ko bagiye gutegwa n'Abafilisitiya. Baca baravuga ni noneho turagowe. Baca begera Imana bavuga ni Imana tubabarire, tubabarire, tubabarire. Ariko babanje kuyegera ari uko Mose ariko Samweli babwiye nti mwegere Imana, musabe imbabazi ku Mana. Imana ni nyembabazi. Ndeka ndababwire ibindi bintu byose birashobora kuba kure, ariko imbabazi z'Imana zama ziri hafi. Woshobora gusaba amafaranga agateba, woshobora gusaba inzu igateba, woshobora gusaba umugore agateba, woshobora gusaba ama etaje n'amazu agateba, ariko imbabazi z'Imana igihe cyose umuntu asabye imbabazi Imana zama ziri hafi. Imana imanura imbabazi zayo ku bantu bari muri kino kibanza. Imana itubabarire. Imana igwize imbabazi ku bantu. Abantu badatinya icyaha, badatinya icyaha. Kandi kudatinya icyaha byabo byabazaniye umuvumo mu buzima bwabo. Ntibazi ko bafite umuvumo. Imana igufashe cyane rwose. Maze Samweli abarira ab'inzu ya Abisirayeli bose ati, mwaba mugarutse kuhoraho n'imitima yanyu yose, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga na Ashirati biri muri mwebwe, muhereze imitima yanyu kuhoraho, abe ari we musaba wenyine, nawe azobarokora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Imana tubabarire cyane. Samweli abwira abantu, nimba uhoraho ariyo musaba, mute hariya kure ibigirwamana musaba. Mu majambo make, mute hariya kure ibyo mwagize ibigirwamana, ibyo mwafashe nk'ibyaha, ibyo mwagize ibya mbere mu mitima yanyu, mubitekure
hanyuma imana ariyo musaba nayo nyine iraza kubiyereka. Uyu munsi wihane wiyeze mu mutima utekura ibyo wari waragize ikigirwamana. Uyu munsi imana ariyo usaba mu izina rya Yesu. Hariyo abantu bafite ibigirwamana by'inzoga ariyo ya mbere iganza mu buzima bwabo, atayironse ntaronka itiro, atayironse ntafungura. Icyo ni ikigirwamana. Ikintu cyose gishobora kugutwara umwanya kikakubuza umwanya wo gusenga. N'umusheri wawe urashobora kumugira ikigirwamana. Hariyo abantu bafata amasaha, isaha ya mbere saa 4 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, saa 7, saa 8, saa 9 z'ijoro, ariko avugana n'umukobwa agiye gusenga, asengera mu ishuka. Mana turagushimiye ko wabanye natwe, tuzuka tuzigama. Amen. Icyo wundi mwavuganya amasaha kukazi niwigeze uruha, ariko umwanya wawe ni Imana n'amasegonda wabigize ikigirwamana. Imana idufashe cyane gose. Ariko hari cyane yandi mahirwe ya kabiri ko Imana yokongera ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Narimze ngo hari cyane yandi mahirwe ya kabiri yo guharirwa mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. 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 Challenge mahirwe ya kabiri. Ibyo wagize ibigirwamana bishire ku ruhande. Put aside. Wegera Imana. Imana igomba kweza no gutunganya umutima wawe. Hanyuma irangije kweza no gutunganya umutima wawe, igushikiriza ibyiza yagutegekanyirije. Hallelujah. Ntabwo ushobora kuzura ubwiza bw'Imana ufise ikintu wagize ikigirwamana. Ufise umuntu mumarana amasaha y'impura mu maro, nta bintu bizunguka, atari projet muri ko murapanga, atari mugambi muri ko murapanga, atari ikintu kibateza imbere mu buzima, mukaba muri ko muratakaza umwanya. Blage gusa. Mugabo wegereye Imana n'amasegonda n'iminota. Hanyuma ngushaka kuzura ubwiza bw'Imana, ngushaka gusengera abantu bakire, ngushaka kuvuga mu ndimi, ngushaka gukorwa ko n'Imana, ngushaka gukoreshwa n'Imana. No! Saba umwiza mukagira gute? Iyo wegera Imana usa, iyo wegera Imana uzura ubwiza bwayo. Iyo ugendana n'Imana n'imvugo yawe ibiri mu bwiza bw'Imana, ibikorwa bivuga ngo kandi ibimenyetso bizobakurikira. Muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, mutegeke impwemu bizibumvire. Yes. Umuntu mugendana n'uwo musa, reka ndababwira, umugenzi wawe, uwo mwirigwana, uwo murarana, uwo wiyegereje, ashobora kuba ku ruzitiro rw'ubuzima bwawe cyangwa akarusenya burundu. Mbariza mugenzi ati, ninde wiyegereje mu buzima bwawe? Ninde ari hafi y'ubuzima bwawe? Inshuti yawe, wa wundi musanga mu buzima bwa buri munsi, arashobora kukubakira uruzitiro rw'ubuzima, akagufasha ugahagarika ubuzima, ukavuga ni kuba uyu munsi ngeze ahantu naragize mu buzima bwanje, naragize umuntu w'agaciro mu buzima bwanje, naragize umuntu mu buzima bwanje. Ariko hariyo umuntu ushobora kugira umugenzi akakugira inama z'ubusambanyi gusa, akakugira inama zo kwiba gusa, akakugira inama zo guhemuka gusa, akakugira inama zo kunywa ibiyobyabwenge gusa, akakugira inama ngo nimba wageze stress genda mu cyuma unywa ibimogi, genda mu cyuma unywa ibitabi, akica ubuzima bwawe n'akari gahagaze akakarangiza burundu. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Hariyo abakobwa bagira abagenzi babi, ugasanga umukobwa ntugahanuza umugenzi mubi, agiye guhanuza umukobwa mugenzi wiwe, akamane jewe nkundanye n'abahungu baca bampema ngo bose bansaba ko tujyamana, ni none ngire gute? Hanuje umukobwa mubi akaca amubwira nti wowe uri kijuju, nta bintu uzi, azoguheba mpaka, genda mubanze mujyamane, wemere mujyamane. Umukobwa nawe yari ku gicaniro mu nzu y'Imana, cyavuga ni none n'ubundi nta kundi mafu, nta kundi none
n'abandi ntibabikora, n'abandi ntibabayeho. Runaka singuriya ntiyabikoze, hari icyo yabaye. Runaka singuriya ntiyabikoze, hari icyo yabaye. Babandi baguhanuye nyine na runaka ntiyabigize, hari icyo yabaye. Bose singabo. Satani akaca kongorera akavugana nawe mu matwi. Genda nawe we nawe uri umuntu, genda wikorere, genda ubwire ntacu uzokwihana. Akaca agenda agakora icyaha. Wa undi yarabikoze afise uburyo kiyakoresheje. Umva, hari igihe uzonywa n'utunini two tudasaminda ubikore uyisabe. Hari n'igihe uzokoresha biriya byose uyikore uyisabe. Imana yakutazi kumara amazi, uzoca ugwara sida kubera abahanuzi babi, cyangwa ugwara ikindi cyawe, cyangwa se utandukane n'ubwiza bw'Imana burundu. Rero abahuye n'abahanuzi babi bisanga mu vyaha. Imana ikurinde umuhanuzi mubi. Ariko hari cari amahigo ya kabiri ko Imana ishobora kukugirira ubuntu ukagaruka mu izina rya Yesu. Naho wisanze mu ntege, there is still a second chance. Sleep with him, it's okay. Muhunga gahanuza umugenzi wiwe, abandi ngo wewe nturagira ntiyo ngo urimbwa ngo nta kintu uzi, uri kobono ni nabyawe ngo none ngo bovuga ngo uri umuhungu wewe. Nawe akaca agenda akarondera imparaya cyangwa akarondera umwana w'abandi. Hari uwo biheruka kuba ku muhungu kandi babikoze ndiko ndabyumva. Ndahantu batangura kuvuga ikintu nk'icyo, batangura kuvuga ngo wowe ngo nturagira umundenere ngo yo urimbwa kweri ngo ntabyawe ngo ntacurico. Uwo nawe aguma yicecekeye yihoreye, kumbe bariko baramuroga mu matwi, ariko yakira uburozi. Nta n'icyo yishuye, hatarahera indwi zibiri twumva ngo yafashe umwana ku nguvu, ngo yafashe umwana w'umukobwa ku nguvu, ubu ari mu mpimba. Imana idufashe cyane rwose. Abagenzi babi, Imana ikurinde abagenzi babi mu izina rya Yesu. Imana idufashe, Imana idutabara. Haleluya. Abisirayeli bihanye, Imana igarukana ubwiza muri bo. Imana imaze kubabarira igarukana ubwiza muri yo. Wihane, ubwiza bw'Imana bwongere gutemba mu mutima wawe. Wihane, inyonga z'Imana zongere gutemba muri wewe. Uva, Imana yakongeye amahigo ya kabiri. Birashoboka ko wabikoze kenshi, Imana ikaguma ikubabarira. Birashoboka ko iri jwi ariko rirakuburira kugira ngo ntuze wongere. Imana ikugirira imbabazi ntuze wongere kwisanga muri ico cago mu izina rya Yesu. Imana idufashe, Imana idutabare. Haleluya, haleluya, haleluya. Abiza amajambo nk'aya ko bitoroshe gufashwa, ariko Imana igufashe unyumviriza aya majambo ndiko ndavuga mu izina rya Yesu. Imana igufashe wumva aya majambo ndiko ndavuga mu izina rya Yesu. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Ukaba uri mu bihe bibi, ukabona gusa ibintu byinshi byo gukora, mugaba abagenzi babi bakaguhanura. Ubu duri mu bihe bibi, aho usanga abakobwa bakoze ubugwi ku mashuri, bakoze ubugwi mu kazi, bakoze ubugwi mu magroupe atandukanye, bahanahana ngo hari umuhungu ariko arakenera umukobwa, akaravuze ngo hari witeguye, hari uri ready, akaca agenda. Ibintu by'ubugingo gusa. Kandi hari abantu abakristo bari muri ayo magroupe nyene, bari bafise nabo bagenzi kandi bitwa n'abakristo. Mu izina rya Yesu, Imana ikubohora ico cago Satani yagushizemo. Imana ikure iyo minyororo mu izina. Kagire uzi gusenga, uri umuhungu. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. May the Lord help us. Shadraka na Meshaki na Abednego baravuze ni naho Imana itotutabara
ntago tufukamira igishushanyo. Haleluya. Turakeneye abantu bagira umutima wo kwizera no gushira umutima ku Mana, bavuge ni naho amahigo ya mbere atarakunda, ndize ko Imana izogira icikoze, kandi naho Imana itodutabara ntago tuzofukamira ibishushanyo, ntago tuzofukamira abayari, kandi Imana ntizoreka kubatabara. Imana izogutabara mu izina rya Yesu. Gira mwese ati hari icari y'amahigo ya kabiri, hari icari y'amahigwe. Imana nidufashe cyane. Hari abantu bafite amatelefone weravyemo kumigwa, ufise amavideo y'amapornografi muri telefone, muri carte memoire ya, witeze ko ushaka kubona ubwiza bw'Imana, witeze kuduga mu gakiza, ko wakira ingabire za mpwemu yera. No, naho ushobora guhurira na mpwemu yera, uzoguma winjira mu nzu kandi Imana suka ko mpwemu wawe, suka ko mpwemu wawe. Abandi baguma buzura, abandi baduga mu mavuta, abandi buzura imbaraga z'Imana, nawe ugenda uraba ibintu byica ubuzima bwawe gusa, killing your life. Imana dufashe cyane. Ntube nka Esawu yagurishije umugabane wiwe kubwo duharage. Apana tw'umunsi umwe tw'amasaha, uduharage ibitukura, birivuga ngo ibitukura, duharage dutukura dutetse, kandi ntabwo twarimwe amamesa, ntabwo twari dutetse neza ngo tw'uyu munsi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Esawu wari kumuzana muri iyi minsi, birashoboka ko yari gutsitara cyane gose. Umuntu duharage dutsitaza, tutanakaranze. Imana idufashe cyane gose. Imana idutaba. Imana ikurinde kandi kugwanirire mu izina rya Yesu. Imana ikurinde kandi kugwanirire mu izina rya Yesu. Imana ikugwize ko imbabazi mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zibe hejuru yawe. Haleluya. Haleluya. Somere Samweli ku gice cyawo c'indwi, uhere ku murongo wa 4 ushitse ku murongo w'8. Reka ndahasome, ndabona ntago ari hafi. Muhaguruke gatoya dusome. Nuko Abisirayeli baca bakuraho za Bayali na za Ashiloti, basaba Uhoraho wenyene. Bukeye Samweli aravuga ati Abisirayeli bose nimubakoranyirize i Misipa, nanje nzobasengera ku Uhoraho. Abisirayeli bose nimubakoranyirize i Misipa, nanje nzobasengera ku Uhoraho. Imana iguhereze gutakura ibigirwamana byose wagize ibigirwamana mu izina rya Yesu. Nuko bakoranira i Misipa, bavoma amazi bayavyagiza imbere y'Uhoraho. Uwo munsi barisonzesha, baravuga bati twaracumuye ku Uhoraho. Barasaba Imana imbabazi. Hari akaburungu, baravuze ngo twaracumuye ku Uhoraho. Maze Samweli acirira Abisirayeli manza aho nyene i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bakoraniye i Misipa, abaganwa b'Abafilisitiya baca baduga kubatera. Abisirayeli bavyumvise bagira ubwoba bwinshi cyane kubw'Abafilisitiya. Abisirayeli babarira Samweli bati ntuhengeshanye kudutakambira kuhoraho Imana yacu kugira ngo adukize ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. mu vyagire Imana ibahezagire cyane. Ijambo riringa rya mpezagi. Abisirayeli bamaze kwihana bagahindukira, batumbereye kuhoraho, batumbera kuma, baratahura ko bakoze icyaha, barahindukirira Imana. Sinzi ko ngahari umuntu yatahuye ko ari mu ntege. Bamaze guhindukirira Imana, begera Imana, hanyuma
arabasabira imbabazi bose. Samweli arabasengera. Uyu munsi ndasabira imbabazi abantu kandi ndabasengere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Abasabira imbabazi bose, aranabasengera. Amaze kubasabira imbabazi akabasengera, Abafilisitiya baragize amahirwe mabi. Babuze gutera Abisirayeli batarasubira kwifatanya n'Imana. Baza kugenda gukora inama zo gutera Abisirayeli, kandi Abisirayeli bamaze guhindukirira Imana. Abantu bazokora inama zo kukuroga, inyuma y'aya masengesho bazoba bihenze, kubera tugiye kugusengera. Barakushije, nimba warakoze ibyaha ntiwatwarinda, nayo gitwaye mu izina rya Yesu. Nimba warakoze ibyaha ntiwagwa muri ya mitego. Hariyo abakoze ibyaha nk'ibyo wakoze babigwamwo, ariko wowe Imana irakurindura bisohokamwo. Navuze nk'umuvugishwa n'Imana ko wasubiye kwifatanya n'Imana, nawe ukiguye kandi ntizobigwamwo. Nimba warakoroye inda ntikwice, ukaba warihanye ukatura, naco kibaye mu izina rya Yesu. Babuze kukwica utarisubiranya n'Imana, ariko ko wihanye ukegera Imana ubugira kandi amahirwe y'abadayimoni yararangiye mu izina rya Yesu. Nimba abarozi batakurangije cagihe wari mu byaha, amahirwe yabo uyu munsi turayarangiza mu izina rya Yesu. Mana we, sinzi ko abantu bakiri ngaha canke bashobora kuba batashe muhira. Narivuze ngo nimba abadayimoni batakurangije cagihe utari mu bwiza bw'Imana, uyu munsi winyegeze munsi y'igicano cya Epatase, ntago bazokurondera ngo bakubone. Oya, gira umuntu bwa ngo oya, oya, akanira abadayimoni, oya, akanira abarozi ntibakindose, oya. Hariho umunsi bari kugusaba nturonke ingingo ikurengera kubera ko wari kure y'ubwiza bw'Imana, ariko uyu munsi winjiye muri kino gicaniro cya Epatase ukaba wegereye Imana, ndakurahiye iminamba zose bazotegura zizopfa ubusa. Nukuri kose imigambi yabo yose yo kugukuza mu kazi, Imana izoyigwiza n'ubusa mu izina rya Yesu. Bazogukura mu kazi baza ngo baragukomesheje, Imana igushyire mu gasumba ko wari urimo, Imana ikuzamura. Ariko abantu bizera bari he batere haleluya, haleluya, haleluya. Bazoguteranya n'uwo mwubakanye bibaze ngo barasambuye, aho ugasange yagukunze gusumba uko yahora gukunda, kubera ko batabironse uri hafi y'Imana. Kera utari hafi y'Imana, ubu wegereye Imana ya kino gicaniro, ntaco uzoba mu izina rya Yesu, ntaco uzoba mu izina rya Yesu. Amakosa yo muri karande nayo muri kahise, Imana ntagibabarira, oya, Imana iribagira. Itanze imbabazi iribagira burundu. Abahariwe n'Imana dutere haleluya. Iyo umuntu yihanye, the Bible says, ntagasubira kwitwa umunyabyaha ukundi, abacitse umugororotsi. Imana itanga imbabazi ku muntu ari ngaha. Igicaniro cyose cyagusomvye inkomezi, utarigera Imana, umaze kwegera Imana, kije munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Ugihonyore kije munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Abarozi bahora bakugendera hejuru, uyu munsi uze gutaha wuzuye izindi mbaraga, ubakandagire hejuru. Ingwara zigize akarahe kajahe mu buzima bwawe, uyu munsi uge ngo wangwara we, chini ya ulinzi munsi y'ibirenge nahawe ubasha bwo guhonyora no kwica inzoka na scorpio. Hari ubushobozi bushasha Imana iza gutanga kuri uyu munsi, hari ubushobozi bushasha Imana iza gushira ku bantu, hari gukira ingwara Imana iza gushira ku bantu. Hari ibyaha byabayeho, abaganwa bo muri Filisitiya babuze gutegura kare gutera Abisirayeli, batarashobora guhindukirira Imana, bakora amakosa baje gutera Abisirayeli. Bamaze guhindukirira Imana, nta makuru bari bafise. Nimba batabaronse bari kure y'ubwiza bw'Imana, badafise n'umuntu abasengera, bamaze kugaruka bakagira Samweli abarepresent imbere y'Imana, nabo bakaba bariko barasenga. Nimba hari igicano
igicano cya repentance kiriko kiragusengera, tukaba turiko turagusengera, nawe ukaba uriko wegera Imana, abadayimoni nta mahirwe bafise, turagukura mu biganza by'abadayimoni. Ayayayaya, ndumva abantu mengo kwizera kwabo kuracari kure cyane. Turagukura mu biganza by'abarozi yo muri famiye yanyu bagufashe mpiri. Uyu munsi turagusohora mu izina rya Yesu. 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 Abizera bari he ko ntarababona? We are believers. Abizera bari he bakeya bonyene bizera yuko Satani nimba atandonse biri mu byaha, Satani nimba atandonse igihe nasambana, Satani nimba atandonse igihe nari gisuma, Satani nimba atandonse igihe ntasenga, Satani nimba atandonse igihe nari muri repentance. Umukristo umuntu asengera kandi nkaba ndi munsi y'igicano cya repentance, kandi nkaba kandi ni connecte n'amavuta, naje ninjira mu rusengero, dayimoni ntabwo akindonse, Satani ntabwo akindonse, abarozi ntabwo bakindonse. Bariye batere haleluya, weya ay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 a, haleluya, haleluya, haleluya. Kuba utasambuye urugo rwawe utaregera Imana, ubu umaze kugwegera ntacyo bazongera. N'ukuri ndakurahiye, uri munsi y'iki gicaniro tuzohangana n'ubushobozi bw'umwijima bakawutsinze bugiye hasi nk'izina ryayo. Imana yaraduhaye ubushobozi, Imana yaraduhaye n'ububasha bwose. Nimba Mose atashoboye kwica Abisirayeli, Imana itarahagurutsa, nimba Farawo atashoboye kwica Mose ngo yice n'Abisirayeli bose ngo abiciye muri Egiputa, Imana imaze guhagurutsa Mose umuvugishwa n'Imana, Imana yanabiyumviriye ko niyo yatanguye kugira inama zo kubica no kubagirira nabi, ariko kubera ko yabananiwe kubica atarabagira ko ububasha batararonka umusavyi no basengera ariwe Mose ariwe mucunguzi. Imana yari barungikiye kurungikirwa Mose, nta buryo na bumwe yari gushobora kubagirira nabi. Komera Imana amashibe. Hallelujah. There is no way, nta buryo na bumwe abizeye Imana, nimba Satani atakugize ko ububasha utaragira umuntu agusengera, ini ingwara yarungitse mu mubiri wawe nyene tugomba tuyisohore, tuyitegeke yiruke. N'inyatsi bakurungikiye nimba itakwishe utaramenya Imana, inyatsi turayirukana mu izina rya Yesu. Nimba baguteye icyangiro kugira ngo bagutandukanye nabo mukundana, bakaba batagiye, nawe ukaba ukiriho, ndakurahiye iyo nyatsi nagiza kugukura k'abagenzi bawe uyu munsi. Haleluya, haleluya. Agira umuntu avuga ngo oya, oya, oya. Nimba ufise intege nke utararonka umuntu agusengera, intege nke zo zigutwara, kubera turagusengera kandi turagusabira imbaraga z'Imana. Tugishingo tuzamuka mu izina rya Yesu. Ariko abantu biteze kuva mu ntege nke bazamuka bari hehe? Haleluya, haleluya, haleluya. Satani yahoze kurwanya kuva kera ngo ntukorere Imana utaramenya repentance. Ubu wayimenye, hari ubushobozi busumba ubundi bushobozi, uzokorera Imana in the mighty name. In the mighty name you will serve the Lord. Uzokorera Imana kubera igicaniro cyose turakigwiza n'ubuso uyu munsi. Uyu munsi turakwiza igicaniro cy'ubuci ingwara, turakigwiza n'ubusa cyose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba w'Igorogota. Haleluya, haleluya. Bwira mwiza tukizimu kiriho ugiheme mwihemu y'abazima. Hari cyari ayandi mahigo ya kabiri, hari cyari ayandi mahigo ya kabiri. Haguruka gato ndakubwira akantu uvuga gato umunota umwe. Vuga ngo nimba Satani atanyishe ntaramenya Kristo, ubu namumenye ntatazongera mu izina rya Yesu. Nimba inyatsi itandangije ntaramenya Kristo, inyatsi ntakizontwara mu izina rya Yesu. Nimba
nimba abadayimoni barampize ntibandonke, ubu namenye Kristo hariyo ubundi burinzi buri hejuru yanje. Tera haleluya, tera haleluya. Byagira mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Abaganwa muri Isirayeli, Abafilisitiya babarira Samweli bati ntuhengeshanye kudutakambira kuhoraho. Uyu munsi ntago nza guhengeshanya, mbere n'iyindwi yose ngiye guhamagara Imana. Ndare mpamagara Imana amajoro yose kugira ngo ibagirire neza mu izina rya Yesu. Abiteze kubona Imana muri indwi tugiye gutangura amatele. Haleluya. Uku kwezi kwindi kubabera imfura y'amezi yose y'izina ryawe. Ayayaya, banga biteguye kuronka umugisha muri kuno kwezi kwindi bahaguruke batere haleluya. Nimutandandaje ngo wunguke, uku kwezi uzokunguka. Nimutandandaje ngo bisoke, uku kwezi uzobura n'ivyo udandaza kubera ko bizokunguka. Abantu babigura ari benshi, ndabona abantu bakeya bafite ukwizera bariko baravyakira. Abantu bazoba benshi mu rudandazo rwawe, bagushorere gushika naho uja kurangura ibintu hakiri kare, kubera amavuta y'Imana agiye kubisohora. In the name of Jesus. None si ijambo ry'Imana ryaje kuri Daniyeli riramubwira ngo mu bihe bigoye ngo abandi bazova ku Mana bahemukigwe ibintu vyange bipfe. Mugabo arongera aramubwira marayika w'Imana ngo abazi Imana yabo bazokomera, bamaze gukomera bakoreshwa ibikomeye. Nimba naho ibintu vyokwa nk'ahandi, ariko abizeye Imana dufite ivyizigiro vyo kubaho mu izina rya Yesu. Kubera si twege tubikora, ariko Imana twizeye nizotuma bikunda mu izina rya Yesu. Imana twakurikiye nizohezagira business yacu. Imana twakurikiye nizohezagira urudandazo rwacu. Imana twakurikiye nizohezagira imibiri yacu. Imana twakurikiye nizohezagira urubyaro rwacu. Imana twakurikiye nizohezagira abagore n'abagabo bacu. Imana twakurikiye. This God that we followed is the one who will make it happen. Nizo bikora. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, 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 haleluya. Inyuma y'intege nke, inyuma yo kuba mu byaha kw'Abisirayeli, Imana yabaremeye amahirwe ya kabiri. Kandi ndakunda Imana, yaragiye mu nama y'Abafilisitiya, ibona ko bariko bategura kubatera, ivuga ngo reka nkore ku mitima y'Abanyisirayeli, ndabibutse kwihana, kubera ko niba bakiri kure nta kuntu na kumwe nza kuba hafi yabo. Reka ndabibutse kwihana kugira ngo imitima yabo ize kuronka ubutabazi bw'abamarayika banje. Niko Imana ivuganye nawe, kubera ko hari ivyo igomba gukora imbere, hari intambara ibona imbere yawe, hari ibitero ibona imbere yawe, hari ivyo igomba gukora imbere yawe. Ngo reka uyu muntu ndamwibutse kwezi no kwitunganya, kugira ngo muri kuno kwezi kugiye kuza nzomugwanirira intambara zose azohura nazo. Intambara zose uzohura nazo muri kuno kwezi, Imana izozikugwanirira, nta yimwe izogutsinda. Ikibazo umenga ntago muvyumvise. Nanitse ku intambara zose muzohura nazo muri kuno kwezi, Imana izozibagwanira, nta nimwe muri zo izobatsinda. Muzogi vyica ntago bizobica, muzogi uburozi mubaneho ntacyo buzobagira. Abazogutega mu maresitora muriramo ntacyo bizogutwara. Abazotega kuri business yawe ukorera ku kibanza ntacyo bizogutwara. Abazogutega ku muryango winjiramo mu nzu ntacyo bizogutwara. Abazogutega ku bidandazwa vyawe uzodandaza. Abazotega imigambi yo kukwica uzokomeza kubaho. Abantu bazogutega ibyaha nkuko bateze Samusoni, ibyaha uzobisiga urengane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishize amahirwe ya kabiri yo kurengana no gusimba amageragezwa n'ibyaha. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Kadusome Samweli wa mbere ku gice cyaho cindwi ku murongo waho wa 12. The Bible says, turasoma mu izina rya Yesu. Amen.
maze Samweli yabira ibuye maze Samweli yakira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni. aho bari bahejeje kugwana abafilisitiya babahondaguye. Imana igiye kuguhereza intsinzi utsinde kandi neshe byari byahaguruka ubuzima bwawe. agita Ebenezeri ati kugeza n'ubu gushika n'ubu uhoraho aradutabaye. Imana irabatabara ugira kandi mu izina rya Yesu. N'abantu bohaguruka bagatera akaruru kubw'intsinzi y'Imana. Hariyo amahirwe ya kabiri yo gutabarwa n'Imana. Ramutsa mugenzi wawe 2 cyangwa 5 batandatu wagira ngo hariyo amahirwe ya kabiri kandi kubw'ivyo Imana irongeye kudutabara. Haguruka uramutsa abantu nka 5. Hagurutsa uraho imbere uraho inyuma. Kugira ngo Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Inyuma yo kwihana Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Abisirayeli bagira ukwizera barahaguruka kubera ko babateye bari kumwe n'Imana. Imana iri ku ruhande rwabo. Ibyabateye byose n'ibyigeze bironka ikibanza kubera ko basanze uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwabo. Let me tell you something. Igihe cyose wagarutse ku Mana ibizogutera byose uzobirabisha amaso yawe naco bizogutwara mu izina rya Yesu. Abantu bazovuga amajambo ubarabe wihorere bitemagaze bonene bijane kubera Imana izobiri ku ruhande rwawe. Abantu bazoguhagurukira kugushira hasi ariko kubera uzobiri ku ruhande rw'Imana, Imana ari ku ruhande rwawe, naco bazogutwara mu izina rya Yesu. Abadayimoni bazotegura inama kuguteza ama accident. Ikibanza bateguyemo point ya accident ukirengane, urengane bakubona. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Inyuma yo gutsindwa hari amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Inyuma yo kunanirwa hari amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Inyuma yuko ivyambere vyansa hari cari amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Abisirayeli baramanutse batuma Samweli afata intama atanga ikimazi c'intama itagira agasembwa. Amaze kubatangira ikimazi arabasengera. Amaze kubasengera Imana iza ku ruhande rwabo. Kubw'amahirwe mabi y'abafilisitiya babateye bamaze kwiyegereza Imana. Uyu munsi ndagomba Imana isubire kukwegera ibe hafi yawe cyane, nawe ube hafi y'umutima w'Imana cyane. Intambara zose uzocamwo uzozigendamo neza. Nta cago kizogira ico kigira, nta cago kizokwegera urugo rwawe mu izina rya Yesu. Nta cuma na kimwe Satani yacuriye kukugwanya kizogira ico kimara mu buzima bwawe. Icago cyose kizotsindwa, kinanigwe, kiburaho kimenera kubera Imana izobiri ku ruhande rwawe. Abizera Imana batere haleluya. Imana yambwiye ngo hari abantu imanuriye ubutabazi ku munsi w'uyu munsi. Hari abantu Imana imanuriye ubutabazi ku munsi w'uyu munsi. Kandi hari abantu Imana itabaye mu kintu kitazongera kuba ikibazo mu buzima bwabo kubera Imana ishinze ibuye. Rijya buye yashinze ryasigura ngo nshizeho akarimbi, nshizeho boda, nshizeho umupaka hagati y'Abisirayeli n'Abanyafilisitiya. Guhera uyu munsi niki kibaye igihugu cacu. Samweli ashinga ibuye y'igicaniro cy'ubwiza bw'Imana. Imana hari abantu itabaye ishinga ibuye mu buzima bwawe, kandi iryo buye ribaye iry'ubutabazi n'ubuhungiro no gukira mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hari ubuzima budafise fondation n'urufatiro, Imana igomba guhereza fondation n'urufatiro muri kuno kwezi. Hari ubuzima budafise fondation n'urufatiro, Imana igomba guhereza fondation n'urufatiro mu buzima bwabo mu izina rya Yesu.
igomba gushingira akarimbi mu izina rya Yesu. Hari icyago Imana igomba gushingira akarimbi mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishinze uyu munsi ibuye ry'akarimbi hagati yawe n'abadayimoni abazoza bagutera, uzobanesha mu izina rya Yesu. Nazari abantu bakeya bizeye bari muri kino kibanza bizeye Imana ibikore mu izina rya Yesu. Icago c'ingwara Imana igishingira akarimbi mu izina rya Yesu. Icago c'icanyira Imana igishingira akarimbi mu izina rya Yesu. Icago c'ubukene Imana igishingira akarimbi kubera uyu munsi. Hari umugisha Imana igiye kugurura mu biganza vyawe. Hari umugisha Imana igiye kugura mu biganza vyawe. Hari umugisha Imana igiye kugura mu biganza vyawe. Hari umugisha Imana yuguruye mu biganza vyawe. Hari umugisha Imana yuguruye mu biganza vyawe. Iko ndumva uyu munsi nyine hari abantu baza kubona igitangaza cy'Imana. Abavyizeye birakoretse, 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 birabaye. Icangiro cawe Imana igishingiye akarimbi uyu munsi mu izina rya Yesu. Imana igwaye igikundiro kizotuma uronderwa n'abakomeye n'abahambaye. Haya kazi kandi keza. Sinzi bari abantu bizera bari ngaha bizeye Imana kwikomeye kandi ikora. Imana imwe ngo ari abandi 10 irihi amadeni kandi yarabaruhije. Aya sinzi ko ari abantu basukwizera bari muri kino kibanza. Sinzi ko ari abantu basukwizera bizeye Imana yo mu ijuru. Imana y'Imana mu ijuru kari Imana iriha amadeni. Imana yishuye amadeni kubw'amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge. Mubanze mwicare pasi mugatumye mubanze mwicare. Abantu bavyakiriye kandi babitahuye kandi Imana kwibagiriye neza. Imana ibahezagire. God is doing it. Amajambo menshi muri ayo hari uwafashwe n'ivyaha mu vyaha navuze. You may be found in. Bumva ko ukeneye ko Imana ikubabarira kugira ngo Imana ikugarukire. Imana ishobora kuba yaragiye kure yawe kubera vyaha. Imana ishobora kuba yaragiye kure yawe kubera za ntege zose navuga. Biravuga ngo kubera ibyaha byanyu, biravuga munkure mu matwi uruyogoyogo rw'amasengesho yanyu kubera ko yuzuye ibyaha. Amasengesho y'umunyabyaha ni uruyogoyogo mu matwi y'Imana. Aho wagiriye n'umuntu yanagezeyo n'igihe atanagiye. Umva ari icyaha gikorerwa ku mutima, haguruka ndagusabira imbabazi ku Mana.
imbabazi zawe zibe kuri bo. Wera uyu munsi ntagire n'umwe muri bo asubira gucibwa ku rubanza. Hari abagendeye kure yawe, hari abagucumuyeko, n'abasaba imbabazi. Mana ijambo ryawe nuko abantu banje nibihana bagahindukira bakangarukira, nanjye nzobumva ndi mwijuru manuke ndabakiriza igihugu cabo. Barihanye Mana, irengagiza intege nke zose z'ubuzima bwabo, irengagiza intege nke zose z'imitima yabo. Nuko Abisirayeli bihanye bagahindukira, Mana bamaze guhindukira ukaciba ku ruhande rwabo, ukabibira amabanga, ukabaneshereza, ukabatsindanishiriza, ukabatabara. Ayiwe Mana, werekane mwiza, babarire Mana, tanga imbabazi, tanga imbabazi, tanga imbabazi, tanga imbabazi, tanga imbabazi. Harira abagabo, harira abagore, harira abakobwa, harira abasore, harira inkumi. Babarira, tanga imbabazi. Ntihagire umuntu n'umwe asubira kuregwa ku rubanza. Umuntu wese ubona ngaha ntasubire kugira urubanza rumurega, ntasubire kugira urubanza rumurega, ntasubire kugira urubanza rumurega. Guhera uyu munsi ahinduka uwejejwe, ahinduka umwana wawe, yezwe nawe, atunganywe rwose. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ku buzima bwiwe. Urakoze kuri Imana itanga imbabazi yera kandi itunganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane. Reka dusengere, muhaguruke dusenge, twinginge Imana kubikurikira. Kandi narababwiye jewe iyo ndiko ndavugishwa ntimuzorindire ko ndinda kunyeganga no kwikomakoma. Oya, nuko nyene mvugishwa. Hano ndiko ndavugishwa mvuze ico Imana imbwiye. Ndavuze ngo muri indwi tugiye kwinjiramo, Imana igiye gushira amafaranga mu biganza vyiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariyo n'undi mudandaza Imana igiye kwagura mu buryo bw'urudandazwa amafaranga menshi. Imana itanze amasoko ku badandaza bari muri kino kibanza. Imana itanze amamarshe ku badandaza bari muri kino kibanza. Kuri aya masengesho y'igitangaza niko numvise ijwi ry'Imana rivugana naje. Hari icyo Imana ikoze mu izina rya Yesu. Abizera bariheba cyane. Haleluya. Hariyo n'abantu bari babwiye ko bagomba kubasohora mu nzu, ntibayigusohoramo. Imana irakurira, Imana irariha. Jesus, we gusa wizeye, wizeye Imana. Just have faith. Wizigira Imana ko hari ikintu ukora. Mana ndasenga umuntu wese aje muri kino kibazo, duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye ubushobozi bwawe, duhamagaye imbabazi zawe, duhamagaye ubwiza bwawe. Turirukanye impemu mbi z'abadayimoni, turirukanye ubushobozi bw'ijuru, turirukanye ubushobozi bwa Satani. Umuntu wese yaje arwaye indwara, ndavuze ngo ikire, ndavuze ngo ikire, ndavuze ngo ikire. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Turirukanye fondasiyo y'indwara, turirukanye urufatiro rw'indwara, turirukanye urufatiro rw'indwara, turirukanye urufatiro rw'indwara. Wanonojeje abarwayi bakire, abarwayi bakire. Ndategetse indwara z'amaguru, ndategetse indwara z'umugongo, ndategetse indwara zo masigo, ndategetse indwara zo mu mbavu, ndategetse indwara zo kumeneka umutwe. Abafise ibibazo byo kumeneka umutwe, mpamagaye ubushobozi bw'Imana bakire kubohoka,
kubohoka, bakire kubohoka, bakire kubohoka, bakire kubohoka, bakire kubohoka. Ubushobozi bw'Imana buhora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zitaba. Mana, umuntu wese yinjiye ngaha ntasohoka uko yaje. Ibitangaza n'ibimenyetso by'amahirwe ya kabiri bikoreke ku buzima bwiwe, 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 bikoreke ku buzima bwiwe. N'izina, 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 n'izina. Komera Imana amashyi menshi cyane. Uvyagire Yesu Kristo abahereza umugisha cyane. Hari abantu muzogaruka ngaha mufise intahe zidasanzwe, kandi abizeye kuzobona ukuboko kw'Imana. Murabonye ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu.